ngeze kuri etape yo gusoba amaraso jewe mvugira no kuri nshimye guca kuri wo umvugire no kuri uzobukoze. Nitwa Iteriteka Dancienne, papa wa jewe ndi no muri Saudiya, naje mu kwezi k'umunani, mfise ikibazo gikomeye, naragwaye, naradepoje ku kigo kwa Saidi muri Rohero, hama ca nsafira nciye muri Sajiri mu Gatunguru, niyo nasafiriye nciye ariko narungitswe na Saidi. Ariko Iteriteka Dancienne ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite, agwaye ariko aratabaza nko muvyumva, yarungitswe n'ikigo co mu Gatunguru kwa Saidi. Haheze igihe ari muri Arabia Saudite, aragwaye, araremvye. Ikintu gitangaje mugiye kumva ngaho imbere nuko hano arinze ashira ubutumwa hanze. Ibi bigo byose adondaguye mugiye kumva ngaho imbere yarabirondeye, yaravyandikiye, yaratabaje, mugo barase kumutabara. Ubu ahageze ashobora gupfa. Muravye ukuntu ameze burya, muravye no ku mafoto nta maraso akigira, nukuri ageze ahantu habi. Yitwa Iteriteka Dancienne, nshaka muyumvire ukuntu ariko aratabaza, nyaboneka muwe ikigo cyamurungitseyo kemure kino kibazo, kuko ejo nubwo wumva yabahamagaye ntimwamwitaba, abatera kamo ntimumwumve, ejo agapfa. Ndazi ubutungane bwo muzobwitaba, gusa nuko mutarahura n'umuntu wakaburanye, kubera ko abantu baza bapfa hanyuma akakama kamizwe n'ingoma. Ubundi abantu baza barapfa baciye ku bigo byanyu, je ndazi ko mwobariha. Reka twumvire ukuntu atabaza, hanyuma ikigo cyamurungitse wumva atabaza ntikimwumve, nizere ko kiza kumva ubutumwa biciye ngaha kwa Daniel Mugisha bamutabare. Agwariye kuri ofisi, no kuvuga ngo icyo ategereje n'itike y'indege gusa, kandi aguma aremba. Kubera iki? Ariko aravuga ko ubageze naho yituma ku mwanda amaraso. Murumva ko abageze ahantu habi, kandi iyi ngwara muri iyi minsi y'abantu benshi usanga bagwaye ibi bintu, abatabicisha ku mwanda mukuru usanga babicisha ku mwanda mutoya, kubera kuremba, kugwara cane, gusinzikara, ntibabiteho ngo babavuze canke base batahane mu Burundi babavuze. Reka rero tureke twumvirize uko atabaza, hanyuma je ncangaruka mu mpera. jewe mfise ikibazo, nitwa Iteriteka Dancienne, papa wanje yitwa Masumbuko Pierre. Jewe ndi no muri Saudiya, naje mu kwezi k'umunani, mfise ikibazo gikomeye, naragwaye, ndi umurundi, mva muri Bujumbura, muri Rukaramu ya mbere. Je nagize ikibazo, naradepoje ku kigo kwa Saidi muri Rohero, impande ya Smart uciye muri Ville. Hama ca nsafira nciye muri Sajiri mu Gatunguru, niyo nasafiriye nciye ariko narungitswe na Saidi. Ariko inimero za Saidi nazo mfise, jewe ngomba rero umfashe untabarize. Jewe maze amezi agomba kwira amezi 2 ngwaye, ariko maze indwi 2 mu kigo, maze indwi 2 kuri ofisi, nakiravamwo. Jewe ndaremvye, ifoto yanje niyo mfashe untabarize. Ukwezi kwa12 ntibakumpemvye, ariko mabuja yavuze ngo nananiwe n'akazi kuri ofisi bamubagije. Je ndavuga none kubera iki nananiwe n'akazi? Amezi 4 yose nakoze katandungitse hakiri kare, yaranse kumvuza, mugabo abonye bigeze kure acagenda ngurira ubunini bw'ububabare n'ubunini bwo kudahwa. Ubwo bunini nta kintu na kimwe byamariye, nta kintu na kimwe. Je ngomba rero umfashe untabarize, ngeze kure, umugeze kuri etape yo gusoba amaraso. Iyo ngeze ngiye kwitwara tinsuba amaraso, imisi 3 iraheze, ubu ibizunguzungu ni byinshi. Jewe mfasha untabarize n'ukuri, mfasha untabarize uzobukoze. Jewe aho ngeze atemba, unsabire uwo mushahara wanje, nimero za mabuja ngizo, unsabire uwo mushahara wanje. Hama jewe unsabira n'itike, jewe nahe n'ukuri uzobukoze n'ukuri. Ubu nta n'inguvu mfise, nta n'ikintu na kimwe. Jewe ndarushe, jewe ngeze atemba n'ukuri. Jewe mfasha n'ukuri, umfashe nk'umuvyeyi, umbere umuvyeyi n'ukuri.
Mugisha ndakwinginze umbere umuvyeyi, sindakuzi nawe ntunzi, ariko nukuri mfasha umbere umuvyeyi jewe, mfasha umbere umuvyeyi jewe, mva mu Burundi nukuri jewe ndarushe, ngezeho umwasi ashaka, ngeze kuri etape yo gusaba amaraso jewe ndarushe, ngabo mvugire jewe bampemba uduhera twanje tw'ukwezi kumwe mu kwa 12 mpembwa itariki 28, ariko itariki 25 kuri Noweli niho banjanye mu kigo, na niyi saha niho ndi kuri ofisi, na niyi saha niho ndi, nta kintu na kimwe kirava, bunane bangumije ngaha biki ko badashaka kundungika, nta kazi ndiko ndakora, nta n'imiti ndiko ndanwa, nta n'ikintu na kimwe jewe mfasha nukuri, urabe ico womfasha nk'umuvyeyi uzoba ukoze, bamutwo duhera twanje bandihire n'itike jewe nahe nukuri, uzoba ukoze jewe ngeze kure Mugisha, ngeze kure nukuri. Ukigwa narabibabwiye Saidi, narabimubwiye kuko aho ndi kuri ofisi barampaye inimero ziwe ndabimubwira, ahubwo yanyishuye ngo singwaye, ngo nizindi motife ziwanje, jewe n'amajambo menshi namwishuye, namubwiye ati basi mvugira bampemba uduhera twanje hama bandihire n'itike naho, acambwira ngo nk'ibyo nta n'ivyo novuga, niryo jambo yanyishuye n'ukuri kw'Imana, nta n'irindi jambo yanengeje, arambwira ati reka bakuvure usubira ku kazi, imiti bampaye narayimaze, nta kintu na kimwe kiravamwo, imiti bampaye narayimaze, nta kintu na kimwe kiravamwo, ngeze kuri etape yo gusoba amaraso, jewe mvugira n'ukuri nshimye guca kuri wowe, umvugire n'ukuri uzoba ukoze. Mabuja ndamubwiye ngo ndagwaye, yaca ambwira ngo singwaye, ahubwo agaca nkoresha cane, nibyo vyatumye ndemba. Jewe rero itariki 25 niho nabona ko numva ubuzima bwanje buremvye, ndumva umenga ndananiwe, nca ndahagarika akazi, hakunjana kwa muganga, yanjanye kuri ofisi aca nayo, n'ubu nanankurikirana, ntashaka gutanga ticket, indwi zibiri zizokwira kuwa kane hirya y'ejo niho zizokwira ndi kuri ofisi, none jewe mfirino jewe ntabariza n'ukuri, nahe uzoba ukoze, ntabariza ntahe, yarankoresha ngwaye nkafatwa n'imbeho, ubu munda ndasha cane, ibizunguzungu biramfata cane, jewe n'ukuri simfise ico mfata n'ico ndeka, mbere umuvyeyi ntabariza uzoba ukoze. Je nkumva kino kiganiro ndibaza ati none burya ibi bigo birungika abantu muri Arabia mu by'ukuri birafise umutima w'ubuntu, kumva ko umuntu ashobora kuba agwaye ari kuri ofisi arindiriye gutahukanwa kubera ingwara, ariko ntimumuhe itike y'indege kandi yarabahaye amafaranga. Iki ni ikibazo leta ibwirizwa guhagurukira, mwebwe iha uburenganzira bwo gusafirisha abantu ntimubiteho n'ukuri, bakabaka ubwo burenganzira, kubera yuko ibintu mukora binyuranye n'amategeko. Twizere yuko Iteka Dancienne agiye kuronka itike y'indege agataha, atazogwayo kwa kundi durutse kubibona abarundikazi benshi birirwa barapfa. Aha mfise urutonde runini rw'abarundikazi bamaze kugwa muri Arabia Saudite, ngiye kuzobashira hanze abatari bakeya banashaka, kuko twumva hapfa umwe, hapfa babiri, hapfa umwe, hapfa babiri, mugabo nzobakora urutonde rw'abatari bakeya je mfise bamaze gupfa muri buno buryo, nukuri n'ibigo bagiye bavamwo birateye ubwoba n'agahinda. Reka twe tugerageze gukontagita ahashoboka hose, tumusabire ubufasha nko twuma tubikora, kumbura Imana araza kumufasha, araza kubona itike y'indege atahe, nivyo twifuza nta kindi.